Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Hari indirimbo umurongozi yigeze kuvuga ati nimuzingurure kuri iyi ndirimbo hanyuma turirimbe. Abantu bose bararirimba ariko habamwo umwe canke abandi iyo ndirimbo ntibayiririmbye. Inyuma y'igikorana arabaza ati kubera iki wewe ndababwira ngo muririmbe indirimbo ariko ntuyiririmbe? Arambwira ati abwira uwo murongozi ati murongozi iyi ndirimbo irakomeye. Nanse kuvuga ibintu bidahwanye n'ibiri mu mutima wanje. Kuko numvise ko iyi ndirimbo ari ikomeye. Nanse rero kukubesha. Nagomba nzingurura iyo ndirimbo nababaza kubesha. Ni indirimbo y'108. Ni indirimbo ikomeye. Mwashobora kuba muzifise mu telefone zanyu mugabo ukuremo connection. Ni indirimbo y'108. Ni indirimbo ikomeye. Naje ndayiyumviriye ko nasanze hari ahantu hakomeye gose ivuga umuntu akeneye gusubira kwiyumvirako. Sindagusaba ngo uyiririmbe ariko ndagusaba ngo uyumvirize canke umfashe. Sinzi ko uvuza iyo mfasha. Ndayiririmba canke turayiririmbana ariko twiyumvira ku majambo akomeye kuko turafise ico tuyavuga ko kuri no munsi. Indirimbo y'108 ni indirimbo iri mu gushinga intahe mu gice cyo gushinga intahe. Uyu muntu ariko aririmba indirimbo yari ivuye ku mutima kandi yari iremereye. Aravuga ngo Jendo mo Kristo nzokwamandiwe gush vyose gushitsa gufa. Jendo mo Kristo ndashinga intahe chose chonwe. Jendo mu Kristo. Jendo mu Kristo wo mu mutima. Wo mu mutima. Kuko musigaye nkunda Kristo. Musigaye nkunda Kristo. Kuko aho yapfa yazira jewe bikwiye nanje Jendo mu Kristo umva ubwo buntu narakijijwe nkugwa vyaha. Jendo mu Kristo naho notekwa namarushwa nkaja mu ntambara. Jendo mu Kristo nkabumusoda iyo barangwana n'icyaha. Umugabi haleluya n'umwami Yesu nitwaba kumwe zo kwamansinda. Jendo mu Kristo ndumwambukira ndakobeje mu rugendo rwanje. Ivyino mwisi ndabinyuye sikaye ndondera ivyo mwijuru. Jewe Jendo mu Kristo intara yacu iri mwijuru kumana yacu. Ntanzaribayo nta namagorwa abaho bose baguwe neza. Kristo ico ni
kiranyibagiza imibabaro, kiranyibagiza imibabaro, umva nduhutse kubw'umuki. Je nd'umukristo uko ndi kose, maze ndengukijwe ngeze gupfa, zogira akanya muneza kenshi, zoba miriwe ngiye. Jewe je nd'umukristo ndikose, maze ndengukijwe ngeze gupfa, zogira akanya muneza kenshi, zoba miriwe ngiye mw'ijuru. Mwami Yesu, uraduhamagarira kugushingira intahe muri ino si. Rabosaya Maisaya. Mwami Yesu, duca mu bihe bigoye, duca mu bihanga ukwizera kwacu, duca mu bishaka kuzimya no gusubiza inyuma imitima yacu, ariko turasubiye kino gitondo gusubira kwatura n'akanwa kacu. Haleluya, ko twacitse abawe, turabawe Mwami, kandi ni wewe uzotujana gushikana iwawe mw'ijuru. Turasengeye imitima yacu, turasengeye urugendo dufata, turasengeye ukubaho kwacu, turipfuza kukubaho tugushingira intahe nkuno muririmbyi yagushingiye intahe muri ino si. Shoboza umwe wese mu bari hano Mana gutahura ko ubuzima bwo gushingira intahe ari ubw'agaciro, kandi bikora ku mutima wawe. Utwambika inguvu n'inkomezi kubandanya muno rugendo, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Tuganira ijambo ry'Imana uno munsi rivuga ngo gukurikira inzira ya Yesu Kristo. Suivre le chemin de Christ Jésus. Gukurikira inzira ya Kristo Yesu. Dusoma muri Luka igice cya 13, igice cya 13, igice cya 13 umurongo wa 22 kuja kuri 29. Iki gisomwa tuzagikuramo inyigisho yerekeye gukurikira Yesu mu nzira yiwe, gukurikira inzira ya Kristo Yesu. Muri ino si hari inzira nyinshi. Hari n'abageze ahantu baravuga ngo tout chemin mène à Rome, ngo inzira zose zishikana i Roma. Bisigura ngo aho uca hose igikuru nukushika. Ariko twumva Bibiliya itubwira ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Simwe mu nzira. Yesu sumwe mu nzira, ariko Yesu ni nzira. Hari itandukaniro. Ayisi ivuga ngo hari inzira nyinshi. Nimba wowe bikora gutya, nanje ndabikora gutya. Nimba wowe uca muri iyi nzira, nanje nca muri iyi nzira. Ariko Yesu yarahagurutse aravuga ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Inzira ya Yesu. Mbega turi mu nzira ya Yesu. Nicyo gisomwa uno munsi tuganira. Si inzira zose zishikana iyo Yesu agomba. Si inzira zose zidushikana, ariko inzira ni imwe. Murongo wa 22 baradusomera. Luka 13:22. Zebaranyarutsa. Gatatu kabiri. Okay. Ari mu nzira mu bisagara no mu mihana yigisha, ari ku rugendo i Yerusalemu. Shaka murindira gato. Ari mu rugendo agenda arigisha, arengana ibisagara n'ibindi, agenda aja i Yerusalemu.
ndashaka kuvuga kuri iki gice cya mbere, aka karongo ka mbere ka 22 kanyereka ngo Yesu yari afise inzira, yari afise iyo ariko araja, yari afise iyo atumbereye aja. Aha ariko araja sahandi, yari kwa Yerusalemu, kandi Yerusalemu yari agiye kumanikwa ku musaraba. Inzira rero ngomba kuvuga cyangwa inzira duhamagarirwa gukurikiramo Yesu, si inzira yindi twishakiye, si yindi dushiraho, ni inzira imwe, ni inzira ya Yesu, ni inzira yo ku musaraba. Umusaraba niyo nzira duhamagarirwa gukurikira. Yesu aravuga ngo ntibishoboka kunyizera cyangwa ngushaka kuba umwigishwa wanje, nikorera umusaraba ankurikire. Muri iyi nzira aje Yerusalemu, yarazi neza ikigiye kuba Yerusalemu. Yarazi ko agiye gufatwa, agiye gukubitwa, agiye gucigwa kwa mate, agiye kwambugwa impuzu zose, agiye kumanikwa ku musaraba, ahantu abantu bose barengana mu mayira abiri, abantu bose bamuraba bakamuzomera, basoma icyandiko kiri hejuru y'umusaraba bakavuga bati yo wa muntu yigize umwami. Yarabizi, ariko ntivyamubujije kubandanya iyo nzira. Yarazi yagiye, yarazi cagiyemo, yarazi umubabaro agiye guhura nawo, ariko kubera wewe nanje yarazi ko tozoturonka, azoturonka biciye muri iyo nzira, yaremeye arababazwa. Ikibazo kihari uno munsi, mbega turakwirikira inzira y'umusaraba cyangwa turafata izindi nzira zacu? Yesu bandanya, tuzohurira hariya. Iyi nzira iragoye, ariko niyo duhamagarirwa gucamo. Ba Kristo, ndiko ndababwira ngo ugushinga intaye twaririmbye si ubuzima twishakiye twebwe, n'ubuzima bwo gukwirikira uwatwitangiye Kristo Yesu. Yesu niwe nzira. Naho inzira irimwo amahwa, naho inzira itoroshe, naho inzira igoye, tuvise uwayiciyemwo kandi adusaba kumwizera kugira ngo tubandanye duca muri iyo nzira. Inzira ije Yerusalemu, inzira ija ku musaraba, inzira ija kumanikwa, niyo guhamagarira gucamwo. Abenshi kino gihe ntitugishaka iyo nzira, tubwire izindi nzira ducamwo, ariko tugume turaba Kristo. Ntibikunda, ntibikunda, ntibikunda ko witwa wa Kristo, uwizera Kristo, ariko uri kukurikira izindi nzira. Turaza kubona ngaha aho Yesu aduhamagarira ingene dukwiye kwifata muri iyi nzira yo kumukurikira. Abenshi Bibiri tubwira ngo mu bihe bya nyuma abantu bazokwirundaniriza abababwira ibiryohera amatwi yabo, ibiryohera amatwi yabo, ibibabwira ko byose bigenda neza, nta kibazo, Yesu arakumva naho uca muri kanjiya. Igikuru nuko akuzi. Oya, ntiduhamagarirwa guca muri kanjiya cyangwa mu kayira k'ikirundi. Oya, duhamagarirwa gufata inzira yiwe. Inzira yiwe nayo ni inzira y'umusaraba. Uno munsi ndashaka kuvuga kuri iyo nzira kugira ngo tugarukane imitima yacu kuraba icyari essentiel, icyari gikuru mu buzima bw'umukristo. Yesu ari muri iyo nzira agenda arigisha, avuga ubutumwa mu bisagara no mu dusagara. Yarazi yariko araja. Icyo wofata kuri umurongo nuko yarazi yariko araja, kandi ntivyamubujije kubandanya. Rimwe na rimwe dushaka ko batubwira ibizogenda neza n'ibizoryoha muri Yesu Kristo. Dusigaje tumeze nk'aba bantu bize marketing, mu guhamagara abantu kuri Kristo Yesu babwira ko byose bigenda ku neza, bizogenda neza. Abize marketing barakuryosha bakubwira ko produit yabo ariyo nziza. Ariko Yesu ntiyari yaje kutubwira yuko produit yacu atana kimwe kigoye kirimo. Yesu yaje kutubwira ngo tuvuge ukuri kose, nuko inzira yiwe iraga. Ariko icyo nzi nuko iherezo ryayo ari ubugingo budashira. Ariko ni inzira. Siniko nakubwira yuko inzira ya Yesu
ari uko winjira muri we nk'abandi babwira ngo pfa kumwakira gusa, pfa kuvuga gusa, pfa gusubiramwo, ibintu byawe bica bigenda neza, byose bica bigenda neza. Ego ubuzima burahinduka, mugabo kandi winjiye mu rugamba rugutuma ugenda wikoreye umusaraba ushika ku iherezo ry'urugendo rwawe. Yesu yarabizi, ntiwovuga ngo ntavyo yarazi, yarabizi. N'igihe yasenga haragize igihe yumva ubwoba kuko yarazi neza iyo ariko araja. Ba Kristo ba kino gihe ntitwipfuza ko dusigara turi abakristo bizina gusa, abakristo b'amakravati, abakristo b'ibibiriya binini, abakristo b'indirimbo nziza, ariko ubuzima bw'umusaraba butagaragara mu buzima bwacu n'ubusa. Icyatuma dukurikira Yesu nukumukurikira kuko ari watanga ubugingo, ariko kandi nukumukurikira mu nzira yiwe y'umusaraba, atari inzira ushaka wewe. Umviriza umurongo ukurikira, niho batwereka ingene muri iyi nzira hari ibibazo. Icyambere tukibona muri iki kibazo, umviriza. Aramubaza ati abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Subiramwo umurongo wa 23 bumvirize. Umuntu aramubaza ati, gezaho, uwo muntu ninde? Kwiko umuntu batamuvuze. Uwo muntu ashobora kuba ari umugore, ashobora kuba ari umugabo, ashobora kuba ari umujene, ashobora kuba ari umuntu akiri muto, ashobora kuba ari umutunzi, ashobora kuba ari umukene, ashobora kuba ari umuntu afise ibibazo n'ingwara zitandukanye. Ashobora kwishushanya nawe nanje uwo muntu. Ariko ikibazo yabajije mucumvirize. Aramubaza, mwami, mbega abakizwa ni bake? Ubona gute statistique? Ubona gute? Ndiko ndaraba, ndabona ko ufise urugendo, hari ahantu uri kuraja. Mugabo ndavye inyuma yawe mbona umenga abantu si benshi. Ndashaka kuvuga aha hantu hariho ikibazo mu ba Kristo canke mu bantu hano ku isi cico nise l'effet nombre. Ikintu citwa igiharuro, igitigiri. Abenshi bariko baraba igitigiri. No mu gukurikira Yesu turi muri demokrasi abenshi. Hano bigeze kuvuga ati nta kibazo kubera bazoja mu muriro ari benshi tuzoba turi mu nkuru nyinshi. Hari abazodutera inkuru nyinshi kuko ndazo umuntu umwe byo byose tuzohurirayo nta rungu. L'effet nombre. Igitigiri harabinyegeje inyuma y'igitigiri. Uyu mugabo birashoboka ko yashaka gukurikira Yesu, birashoboka yuko yanatanguye gukurikira Yesu, muraza kuvyumva. Ariko uyu mugabo ahagaze cyane ku gitigiri. Nihaba hari benshi bariko baragukurikira, ibi bintu ni vya vrai, ibi bintu ni vyo. Niba bari benshi bariko barasenga, nanje ninjirayo. Ninasanga ishengero ryuzuye, ivyo byose bari mukuri. Ninasanga benshi bariko bakora ibi, ivyo byose nukuri. Igitigiri kirahumya amaso abantu. Igitigiri kitubujije kumenya ukuri. Igitigiri nikiduha kushishoza, kudiserna. Igitigiri kitugumiza kuvyo hejuru, kikatwibagiza ibiri imbere. Igitigiri kikwereka yuko uri sécurisé, uratekaniwe, nta kibazo kihari. Iyo byose siwe wenyene, uri kumwe n'abandi. Ariko igitigiri nigishobora kugukurako urubanza. Igitigiri kigira nk'igiguhishije
ukumva umenga uratekanye, ariko ni iby'akanya gato, kuko igitigiri kirahinduka. Igitigiri kiriko kirica abantu kuko barinyegeje, bamwe bakinyegeza no mu bikorwa, ariko batigeze bahitamo gukurikira iyo nzira y'umusaraba. Mbwira ibyo nkora, none dukora iki, nanje natanze, nakoze, turiko turakora, ibintu byiko biragenda neza. Igitigiri niyo bose baba bahisemo gukora ibitari byo, wumva umenga noba niyo nkoye hamwe n'abandi, reka mbandanye muri ico gitigiri. Bamwe binjiye mu byaha, nuno munsi byabananiye ko bavamwo, kuko binjiye kubera effet nombre. Igitigiri, uyu mugabo yaragwaye ingwara, nabwise umugabo, sinzi igituma ngo ndamwita umugabo, ariko uyu mugabo cyangwa uyu mugore yaragwaye ikibazo cy'igitigiri. Uno munsi abantu benshi turiko turiyumvira yuko ivya Yesu vyoba populaire, vyomenyekana, vyotuma basi abantu benshi babikunda. Ariko Yesu ntiyaje kuganya popularité. Yesu ntiyaje kurondera yuko abantu bamwaprecia. Yesu ntiyaje kurondera amashi, yaje kurondera imitima ihindutse. Uno munsi igitigiri kiriko kiraboneka uko umenga niko gutsinda, niko gushigwa hejuru. Ariko indirimbo twaririmbye yatubwira ngo niya bisi bose bompeba, nzoshishikara nkurikira Yesu, nzoshishikara ndi umukristo. Iyi ndirimbo itwereka ngo simpagaze ku gitigiri. Abiwacu bashobora kumpeba, abavukanyi bashobora kumva ko, umuryango ushobora kunta, ariko nzoguma ndi umukristo, nzoguma ndiwe gushika ugupfa kwanje. Uyu muririmbyi yari yaratahuye inzira y'umusaraba, yuko itarabi igitigiri. Abenshi baza bakinjira mu bintu, bakaba mu bintu, mugabo batavyizera, kuko bashaka abo bajana, abo bagumana. Abagenzi banje bose baragiye gukizwa, nanje numva umenga sije nosigara. Ngo bagiye gukizwa, none ucuja gukizwa gute wewe? Aho niho bica bigaragarira ubuzima bw'uwo muntu avuga ko nawe yagiye gukizwa. Nimba atahishuriwe igikorwa Kristo yakoze, nawe ngo ahitemo gufata iyo nzira y'umusaraba, biragoye. Bibiliya iravuze ngo benshi bazorondera kwinjira muri iyo nzira, bazorondera kumukurikira, ariko ntibazobishobora. Mbega ni benshi bakizwa? Mbega ngo ni benshi bakizwa? Inyishu nari niteze ko Yesu yishura, siyo yishuye. Mu bisanzwe bakubajije ngo ubona, bahora babitubaza, ubona abakristo bitabira? Ikibazo cy'amakingora gose kwishura, kuko naho nobona abantu buzuye, Kristo ni wazabiwe. Ikibazo uwo mugabo yabajije cyangwa uwo mugore cyari ikibazo kigoye, ariko inyishu yoroshe numva Yesu yari gusha yishura, yari kuvuga ati mbona biriko biraza, canke nta kigenda, canke ingurabe. Ariko munyumvire inyishu Yesu yishuye. Ndabasavye musubiremo mwumve umurongo ukurikira inyishu Yesu yishuye. Ku kibazo cha ubona abantu bitabira, ubona abakizwa, ubona bagukurikira ari benshi, mwumve inyishu Yesu yishuye itandukanye niyo nari niteze. Nawe arababarira ati, Yesu arababarira ati, mushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Birajanye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo, ntibabishobore. Aho kumwishura ati abantu bariko baraza, ariko Yesu abona mu mutima, aboniho abantu batabona. Yishura n'ivyo ibibazo bafise naho batabivuze. Yesu aramubwira ati,
mushishikare. Ndakunda igifaransa kuko cabivuze aho hantu cabivuze ngo efforcez-vous. Mumva mukajamba kahe? Effort. Effort. Efforcez-vous. Kane gasome. Aramwishura ati efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Mubandanye, mushishikare, girisha inkomezi zanyu, gira ugushaka, rondera un engagement, iyindi, kugira ngo ushobore kushishikara, uca hehe? Mw'irembo ripfunganye. Yesu ariko aravuga irembo ripfunganye. Mwibuke ko yari kwabwira abantu bari mu mico yiwabo. Uno munsi iyo Yesu ari Murundi yari kuvuga iki? Shishikara mucanzo. Shishikara mucanzo. Kuko ryarembo ry'imyugariro benshi niryo bacamo. Yari kuvuga abwira abayuda kuko abayuda bari bazi ivyerekeye amarembo igisagara cabo. Hari irembo rikuru ariko iminsi yose habaho na karembo gato. Ako karembo gato kacamwo abantu baje binjiye mu gisagara amasaha y'ukugara kumbure yageze. Mugabo ako karembo ni wagacamo uko ariko kose. Wewe n'ivyo uje uvuye gusuma, n'ivyo wikoreye, n'ivyo ingamiya zawe zikoreye, hari ahantu waca. Nico gituma Yesu yavuze ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana ngo bisaniki n'ingamiya guca mu izuru ry'urushinge. Izuru ry'urushinge nimuce mubona za nshinge bashonesha. Yari kuvuga akajyango gato kari ku ruhome cyangwa ku rugo rw'igisagara bakita izuru ry'urushinge. Izuru ry'urushinge kugira ngo uricemwo wafata ingamiya n'ivyo wavuye gusuma ukabikurako. Ingamiya yawe ukayicunyisha cyangwa igahera hari inyuma ikinjira, nawe ukambura utwufise twose ukinjira muri iryo zuru ry'urushinge, ariko kinjira ukarara mu gisagara. Yesu ariko aravuga ngo mushishikare muca hehe? Mw'irembo ripfunganye. Ubwami bw'Imana n'inzira yo gukurikira Yesu si ugucaho wigombeye. Inzira yo gukurikira Yesu, inzira y'umusaraba ni inzira yaga. Ni inzira yaga. Ni inzira yaga ariko duhamagarirwa gucamwo. Ni inzira yaga ariko umuntu wese arashobora kuyicamwo. Ikibazo kihari nuko abantu badashaka kwishushanya n'iryo rembo, ahubwo bashaka guhindura irembo. Yesu arabivuga muri Yohana igice c'icumi umurongo w'indwi. Avuga gute? Yohana igice c'icumi umurongo w'indwi aravuga ngo ni jewe rembo. Subira mu dusomere. Nuko yongera kubabwira ati nukuri ndababwire ni jewe rembo ry'intama. Ninde? Yesu ni irembo ry'intama. Ni rya rembo ripfunganye. Ni iryo rembo nyene ryo gukurikira Yesu mu nzira itoroshe. Aho niho duhamagarirwa guca. Biragusaba gushaka. Fais de l'effort. Vyuka. Senga. Soma. Kuko umubiri, soma ijambo ry'Imana, kuko umubiri wawe ufise kukugwanya, kuko nushaka guca muri iryo rembo ripfunganye. Umubiri wawe nushaka kugenda mu nzira y'umusaraba. Umubiri wawe ukubwira ngo icira handi. Abandi bobo ntibakijijwe, bakanaka ntibasenga, bakanaka ntibavuga ubutumwa, abandi bobo ntibabayeho. None wewe kwereka ushaka kwigira uwo n'umubiri. Utawushize hasi ngusenge wisonzeshe urondera Imana, umubiri wakugarana bikanka.
n'inzira yaga, n'inzira ikubwira ngo kura, iyambure ibikunda kukuremera, iyambure ibyaha bikunda kukwizingirako. Ca bugufi, injira muri iryo rembo, n'ahari rito, emera upfunye, ucunye, cunya, unama, rengana muri iyo nzira. Abantu barakubona bavuga ati yo cyabaye ikirofa, nta kibazo, nta kibazo. Umwana w'umubanyi nkiri muto, nkikizwa nkakira agakiza, hari umuhungu yabwiye papa wiwe ati urazi ko yemeye akijijwe. Umuhungu twara abagenzi cyane, ati urazi ko yemeye akijijwe. Uwo mwana acaza kumbwira ivyo papa we yamubwiye, ati papa yaciye ambwira ngo unco gituma giseye igenda umenga ni kirofa. Wokumva gute wewe? Ariko nimba twarakwirikiye iyo nzira, cunya, emera ko witwa ikirofa, ariko Imana ikwemera n'amahoro. Imana ikwemera n'amahoro. Mu nyuma uwo muvyeyi nyene niwe yagarutse ambwira, ndagusavye umfashiriza abana, umfashiriza abana. Bamwe bararongoye, barongora kuko batigeze gukizwa, batigeze bakizwa, baravana. Uwo muhungu ndamubaza, yari umugenzi wanje cyane, ndamubaza ati none ko watandukanye n'uwo mubakanye byagenze gute? Reka sha. Ndamubaza nti none mwahuye gute? Ati twahuriye muri boîte, hama arantambisha, hanyuma aca turagira mariage. Yaramutambishije yumva tamba neza, hanyuma baca bahereza muri mariage. Ndashaka kubaza misore iri ngaha, mwibaza ko mu rugo hama hari indirimbo? Mu rugo mwama mutamba? Mu rugo ni slow imisi yose? Haragegeye mukaraba ati none tugume dutamba kandi mu nda atakigenda, tugume dutamba kandi ugumumenga sihuri. Hari ibibazo. Ndambwira nti none ntumva yuko nta nzira wari warahisemwo, ntiwigeze umenya Kristo, ukeneye Yesu. Ndamubwira ukeneye Yesu kuko Yesu ni waguha ikivuye kuri we. Basaza bacu, batoyi bacu, bashiki bacu bari hano, inzira y'umusaraba ni ukura ibikwiye ku buzima bwawe. Ni ukura na partenaire cyangwa umugenzi cyangwa uwo mujana, haba mu mafera akomeye cyangwa mu buzima bwa misi yose, kandi no mu rugo umukura ku nzira y'umusaraba. Atari mu nzira y'umusaraba muzogongana, kandi muzgonganye nta uzovuga ngo basereka basi iyi nzira y'umusaraba ndayihebe mbanze nze tujane. Niyo ngorane benshi bari muno munsi, bahisemo guhagarika inzira y'umusaraba kuko batatahuye yuko inzira y'umusaraba uyiheramwo kandi uyigumamwo, n'ivyo uhasanga ntihajya nyene mu nzira y'umusaraba. Ni inzira yaga, ni inzira ikubwira ngo ca bugufi. Aho wumva yuko ufise diplome, ufise amashure, ufise inoti, ufise abantu uzi, ufise ibintu byose ushaka kuvyita amazina yawe kugira ngo babimenye, ariko inzira y'umusaraba ikubwira ati ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi. Yesu arababwira ngo mushishikare. Birashoboka ko uyu muntu yari yatanguye guhitamo inzira y'umusaraba, ariko hari ikibazo. Ni kibazo cha effet nombre, ko nahisemo kumukwirikira mbandanye kandi mbona umenga turi bake, kandi mubaze basi nimba hari abasigaye muhira hamashobore kubandanya iyi nzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba igitigiri gihishije byinshi. Abenshi barondera kugwiza igitigiri c'abakizwa, ariko agakiza ni personnel, ni engagement personnel, ni ingingo wiha ku giti wewe nyene cawe. Bamwe bavuga ngo nzokizwa nanje mama niyakizwa, nzokizwa umugabo niyakizwa, nzokizwa muhira niba binyemerera, niho nzokurikira Yesu. Nuko utamumenye. Agakiza sa kumugwi,
ariko nakumumwe wese ahitamo guca mu irembo ripfunganye. Irembo ripfunganye ndarivuge kwiki novuga byinshi aha hantu mugabo kubw'umwanya saba impwemu y'Imana abagurire cyane kurusha. Nibiki biriko biraba ikibazo ntashaka kwemera ko Kristo ampindure kuko nshaka ahubwo jewe nisanga nshaka kubwira Yesu ati akarembo ni gato kagure ritungana sishobora kugacamo kagure ariko irembo ripfunganye si ryo rihinduka ni wowe ukwiye guhinduka ugaca muri ryo. Benshi bagiye kwiyagurira. Yesu arabivuga muri Matayo, baturabire muri Matayo igice c'indwi umurongo wa 13 gushaka kuri 14 batubwira irindi rembo. Hari amarembo abiri, irembo ripfunganye ariko hari n'irindi rembo. Matayo igice c'indwi umurongo wa 13 gushaka kuri 14 muce mw'irembo ripfunganye. Arabisubiyemo ati muce mw'irembo ripfunganye kuko irembo ryagutse ni inzira yagutse. Inzira yagutse ari irindi rembo ngo ryagutse ni inzira yagutse. Irembo ryagutse ni inzira yagutse ari byo bijana abantu mu mahonero. Kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye ni inzira ntoya. Irembo ripfunganye ni inzira ntoya nibyo bijana mu bugingo. Ariko ijana mu bugingo. Kandi abahabona ni bake. Mwe mugendera kuri efe nombre hari ikibazo gikomeye ngo inzira yagutse ni inzira y'amahonero ngo kandi icamwo benshi ngo ariko inzira yaga inzira no la porte étroite ngo ibona bake icamwo bake ngo ariko mushishikare. Nico gituma bavuga bakoresha fournir de l'effort, efforcez-vous, shiramwo umwete, gira ico ukoze kuko sinzira ikorohereza. Ariko ikintu kiryoshe nuko bavuze ngo inyuma y'iyo nzira hari iki? Hari ubugingo. Nahigoye hari ubugingo. Yesu arasubira aravuga irindi jambo ngo vyo kumarira iki? Kunguka ivyo mu isi yose. Nuko novuga ni vyo kumarira iki? Ko abantu bose bavuga bati ujya mwigeme n'uwa top, ujya musore n'uwifresher, ujya mugabo ari n'inoti, ujya mugore arambara. Ubuzima bwawe bwose bukaba determine n'ico gusa. Nico abantu bose bakaba barakwaprodishije ku ivyo wakoze no ku vyo wabayemo, ariko ijuru ritakwemera. Vyo kumarira iki? Kunguka ivy'isi byose ariko ukabura ubugingo budashira. Abenshi dushira inkomezi effort zacu tudishira mu bishaka kugaragara hanze kugira ngo abantu batwemere, ariko iyo nzira iragutse. Inzira yagutse ikubwira iki? Reka mvuge ibigaragara mu nzira yagutse. Inzira yagutse ni yindi kubwira ngo baho ukugomba, kula laha. Bacha bavuga gute? Oh ya ngo kula laha ngari muzima. Ni inzira yagutse. Hari ivyivugo vyinshi bigaragaza abantu bari mu nzira yagutse kandi inzira y'amahonero. Ivuga ngo mu kuzimu ntanja ziriyo. Bafise amajambo menshi ariko kandi hena yandi umenga asa neza. Amavuga ngo ibero ubuzima wishakiye idegemvye. Kararyoshe. Idegemvye. Uwo mwidegemvye wabo ukaba ubasunikira mu kuba mu vyaha.
jewe sinkunda ushaka kumbwira ivyo ntiyumvamwo. Inzira yagutse. Jewe ico niyumvisemo ikintu nico nkora. Inzira yagutse. Jewe nshaka kutarongorwa ariko nshaka yuko niyumvamo ibintu akaba arivyo nkora, ntibarinde banabimbwira. Inzira yagutse. Sinkunda abampanura. Inzira yagutse. Shaka kwiyagura, shaka kugenda uko ngomba, ni jewe mfata ingingo, ni jewe maître de ma vie. Ubuzima bwanje ndishira nkizana nkishira. Sinkunda bandongora. Discipline irabuze. Inzira yagutse ikubwira ngo burya wowe wenyene ivyo wiyumvamo nivyo vyo. Umviriza ico uyu muntu murongo ukurikira Yesu avuga. Soma kuri 25 ushaka kuri 28. Kuva kuri 25 25 ushaka kuri 28 havuga ngo Nyeninzu niyaheza guhaguruka akugara urugi mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti mwami nutwugururire. Yesu ariko aravuga ibizoba kubaciye mu nzira yagutse. Niyo bayuga irembo ngo bazokomanga bavuge bati mugenzi twugururire, nawe azobishura ati simbazi sinzi niyo muvuye. Niho muzotangura kuvuga muti ehe twarira twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira ziwacu. Azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye mviraho mwebwe mwese mwabakora ibiziramwe. Aho niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindigwe hanze. Hazoza abava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko, mu bumanuko, bazokwicara basangire mu bwami bw'Imana. Kandi hari ab'inyuma bazoba b'imbere. Bibiliya ivuga ngo urugi igihe ruzoba rwugaye. Ndashaka ngo munote aya majambo aba bantu bavuze bariko baruguruza irembo. Bavuze iki? Twarira hamwe, twanywera hamwe, twabana dans les mêmes villes. Est-ce que iyo ni bega vyukuri iyo ni argument, ni jambo rikwiye ryotuma yugurura? None ntiwahora umbona? Twahora dusangira. We wanywa citron nanje nanywa orange. Twarabana muri même quartier, wewe wakujya mbere nanje nabakujya gatatu. Nyugururira rero. Birahagije. Iki ni gicapo kitwereka yuko nuno munsi hari abantu bibaza yuko Kristo yemera ubuzima bwabo banywanye nawe, kuko abahoye avuga ngo sinigeze ndabamenya. On n'a pas communié, nitwigeze tunywana, sinigeze ndabamenya. Kumenya iri jambo nirivuga kumenya mu bwenge, ariko kivuga kunywana. Icyo abahora ni giki? Suko atarabazi, ariko nuko batigeze banywana. Ariko bobo bahagaze kuri nitwabonana. Umwana wawe sije namujana ku ishure n'ibindi byinshi. Hari ibintu tubamwo umenga bituma Yesu atwemera. Bamwe bavuga bati mwami Yesu, urazi ko jewe natonda iya mbere. Hari abandi bavuga ngo jewe nari mu departement yose nka mwene data hariya.
nta na kimwe ntakora. None ntiwonyugururira. Hariho benshi bitwaza ibyo bibaza ko Yesu anezererwa, ariko Yesu ntanezererwa igikorwa, abanza kunezererwa umutima. Umutima unywanye nawe. Naho atagikorwa, turetse yuko bidashoboka igihe wanywanye na Yesu, utegerezwa kugira icyo ukoze. Ariko ikiri primordial, ikiri cyangombwa cyambere, ni ukunywana na Kristo. Suko winjira hariya. Benshi numva bavuga ngo mimi naingililia ninjira. Uwinjira ni wasohoka. Ariko muri Kristo Yesu niho dukwiye kumva ko twanywanye, twashitseyo. Iki kintu kirakomeye. Uno munsi turiko twitwaza iki? Turiko twitwaza ngo ivyo byose jewe na Yesu aranzi. Kubera iki? Naramusenze, nari ngwaye, acokora igitangaza, umwana wanje acarakira. Naje ubwanje narafashe ndakorako ndakira. Ariko ivyo ntibiguha kunywana nawe. Ndatsitaje abantu. Nari nshonje, sinagira ingene ndiha minervare, kuko ni Imana yitwarika imfuvyi n'abapfakazi. Narayibonye nkiza, narayibonye ndihira abashuri, ndihira inzu. Ni Imana n'ukuri, Imana iranzi, kuko yanyishuriye inzu, n'abapaganira bishurira inzu. Ariko igikuru si ico. Igikuru, mbega naramumenye, ndi mu nzira yiwe, nahisemo gukwirikira inzira y'umusaraba, canke nifitiye inzira nishakiye. Bakristo, vy'ukuri gukwirikira Yesu ntibidusaba yuko tumuzanira aho dusengera, n'ivyo dukora, n'ivyo tubamo, nuko yadukoreye igitangaza. Oya, singendera ku gitangaza yankoreye. Igirira neza abantu bose, ariko icyo yifuza gikuru nuko tunywana, nuko nihana, nuko nshishikara, nkiye forsa gushishikara ndengana nca mu irembo ripfunganye. Ino si irakwereka amarembo abiri. Naha twicaye hano turi mu nzira zibiri. Hari abariko baca mu irembo ripfunganye kandi bizera Kristo. Ariko kandi hari n'abavuga ko bizera Kristo, ariko bari muri ubona ari bangahe. Ntuzenge nabarimo. Ko ataje nanje numva umenga sinahezagiwe. Hari abari muri iyo inzira yagutse. Jewe niko niyumvisemo ariko nkora inzira yagutse. Mumvirize abatwitangiye imbere. Abaheburayo 11 umurongo wa 24 gushaka 27. Abaheburayo 11 umurongo wa 24 gushaka 27. Hébreux 11 24 à 27. Niryo jambo numva nohereza ko. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yankwa kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Mose ngoyi, ukwizera kumutuma yanka kwitwa umwana w'umwami. Gezaho aho hano muumva gute? Bamwe bovuga bati yuhuhuhu akaryo ndose, umwana wa Farawo arongoye isi yose. Harabovuga bati nakaryo. Ariko birinyereka ngo ukwizera kwamutumye agira iki? Yanka. Ukwizera kenshi gutubwira ngo cyakira nakaryo. Ariko ndiko mbona ukwizera kumbwira ngo si byanje. Ndafise aho nkomoka, ndafise umuryango nkomokamwo, ndi umwisirayeli. Haleluya. Nuwamenye Imana, nahisi yose iri kubijamo ibisi byanje kubwo kwizera ndabihevye. Amen nizike. Ariko iri ni ryo rembo ripfunganye. Kubwo kwizera yemera guheba. Bandanya. Agahitamwo
ahitamwo kugiriranwa nabi. shaka usurinye kandi agira iki? Ahitamo. Ntivyamuguyeko ko cyo nivyo niyumvamo ngo ndindiriye ngo vyinda vyiyumvamo. Abakristo bari mu irembo ryagutse large spacieux bavuga gute? Bagati ndacarindiriye n'Imana yabishaka bizokoreka. Ariko ngahavuze ngo ahitamo. Haleluya. Ndipfuza yuko tuba abakristo bazi guhitamo igikwiye. Kubwo kwizera ugahitamo igikwiye. Ndabira mugenza bamubwira tuhitemo igikwiye. Numukoreko. Uhitemo igikwiye. Sibikugwako, sibikuzako kabushungwe, ariko urafise fournir de l'effort, s'engager, guhitamo. Hari icyo uhitamo, kandi icyo uhitamo uno munsi nicyo kizogaragara inyuma y'igihe. Mviriza, ahitamo. Ahitamo kugiriranwa nabi. Ahitamo kuryoherwa cyane. Niko bavuze. Yahisemo iki? Kugiranwa nabi n'abantu b'Imana. Abirutisha kumara igihe mu bihimbaro vy'ivyaha. Guhitamo kwa benshi no guhitamo igihe ibintu biryoshe. Bakubwiye bati ubu rero tugiye kuguha akazi keza. Hitamo kuguma muri ka kazi nyene utazokwigera utera imbere, canke uhitemwo aka kazi keza mugabo uzoza urafata neza boss. Ushatse kuvuga iki? Nawe urakuze. Hitamo. Ahitamo iki? Kubabazanywa n'abizera. Ahitamo kubabazanywa n'abizera. Uguhitamo kwiwe niko ari guhagaze ku bishobisho no kubiryoshe biryohera amaso n'ubwenge, ariko yahisemo ico yumva Imana ishingira intahe. Ahitamo kubabazanywa n'abantu b'Imana, akabirutisha kumara igihe mu bihimbaro vy'ivyaha. Mu Gifaransa bavuze ngo abirutisha de la que d'avoir de la jouissance éphémère du péché. Jouissance éphémère. Éphémère bisigura ngo byakanya isase. Haraga koko kitwa éphémère. Iyo kavutse kamara amasaha kaca gapfa. Abirutisha la jouissance éphémère y'ivy'ikino gihe. Nashaka kuvuga ngo ivya kino gihe n'ivy'isi ni éphémère, ni ivy'akanya gato ubigereranije n'ivy'ibihe bidashira. Twebwe turondere ivy'ibihe bidashira. Turondere ivy'ubwami bw'Imana bidahinduka. Ivy'isi niyo wovuga ngo ugomba ubige, ntushobora kubijya ngo urenze imyaka 90 90 ubutagihekenya. No kubijya ntubijya. Ni éphémère. Mbe wobigereranya niki nibihe bidashira imyaka yose uri mu munezero hamwe. Kuko yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa. Kuko yatumbera ingero azogererwa. Yatumbera iki? Ingero. Ariko arabona inyuma naho imiboro yayumva, naho yumva bamucokora, ariko ivy'amaso yiwe yamwerekana imbere. Ndasaba Imana yugurura amaso yacu tubone ivy'ubwami tubikiwe kurusha ivyo isi gumitwereka. Urahomvye, nta promotion uronse, urahomvye, baragushize hasi, none baragusuzuguye. Reka kura amaso kubiboneka nga, raba ivy'ubwami bw'Imana, rangamiza iyo Kristo yicaye iburyo bwa data. Aho niho turiko turaja. Icyatumye uyu Mose yiheba, agaheba, akemera guca muri imibabaro, nuko yabona imbere. Yahisemo inzira y'umusaraba, inzira ya Yesu. Uno munsi urahamagarirwa kuyitamo. Ijambo ry'Imana rikubwira ngo uyu munsi ukicumva ijambo nuko mantaza umutima. Ni wewe uzi inzira uri kuracamo. Hamwe na hamwe waranezerewe kandi umaze igihe uri mu nzira yagutse, aho wigenza uko ugomvye. Muri kubera uri mu buntu bw'Imana, ariko ubuntu bw'Imana ngo buduha kwikunkumura icaha.
ariko nashaka gutera intege gufata inzira yaga, inzira y'umusaraba. Inyuma yaho Bibiliya umurongo wa 29 yavuze ngo bamwe bazova iburasirazuba. Oyoyo, subiramo 29. Bamwe bazova iburasirazuba, abandi bava iburengerazuba, abandi bava hirya no hino. Ndiko ndabona isi yose. Bibiliya inyereka mu Byahishuriwe Yohana, ariko aravuga ngo mbona abantu bava mu moko atandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu ndimi zitandukanye, bari imbere y'iyo ntebe y'umwagazi, bariko bararirimba ngo Hoziyana bashima Imana. Abona bande, abona baciye mu nzira ifunganye, bemeye gucokoranwa na Kristo. Imana iba Imana yabo, ntiyababara, iranezerwa yuko yitwa Imana yabo. Havuga ngo hazoza abava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko, bazokwicara basangire mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kandi hari ab'inyuma bazoba b'imbere, n'ab'imbere bazoba b'inyuma. Uno munsi hariho bene data mu bihugu bitandukanye kugira ngo basengera munsi y'inzu mu mazu cave. Uno munsi hari abo babwira bati mvira mu nzu, ariko bakemera gukurikira Yesu. Uno munsi hari abo mu bihugu tutazi. Nigeze kwicarana n'umuntu wo mu gihugu cha muri Aziya y'uburengero y'ubuseruko, arambwira yuko iwabo mu gihugu ca Kirgistan ngo bararungika umuntu ngo arabe nimba hari abantu bariko barasengera mu mazu. Iyo mukoranye muri bangahe muriko murasengera mu nzu, mufatwa mwese mukinjizwa gasho. Ngabo abariko baca mu irembo ripfunganye, mbega uri mu bazohura nabo mu bwami bw'Imana? N'irihe rembo uri kuracamwo ripfunganye kugira ngo uzunezeranwe nabo mu bwami bw'ijuru? Engage-toi, hitamo, kadusenge. Mwami Imana adufashe kubw'iyi Kristo ca kino gihe umenga n'umuderi, umenga n'ibiharawe, ariko Yesu ntigeze ahinduka. Urugezo yashakamwe abigishwa biwe ba mbere nigo nuno munsi ashaka ko abigishwa ba kino gihe bagenderamo. Uko yashaka ko Petero, Yohana, Yakobo n'abandi bose bamukurikira, niko nuno munsi nigo rugeza gushakamo. Mukurikire n'umutima wawe wose. Va muri iyo nzira nimba ubona ari inzira yaga, ari inzira yagutse. Emera guhingurwa n'Imana. Hagati muri twebwe hari abantu batigeze banywana n'umwami Yesu, abazobwira ngo sinigeze ndakumenya, nta munsi n'umwe bigeze mu buzima bwawe, nta munsi wigeze unyemera, nta munsi wigeze unyakira nk'umwami n'umukiza. Amajambo warayumva ariko ntiwigeze unyizera ngo mpubugingo bwawe. Sinigeze ndakumenya. Numva ntorangiza nahaye akaryo abantu bashaka kunywana no kumenyana na Kristo mu rwego rwo kwizera icyo yakoze, baduze urutoki aho bari ndabafashe gusenga, kuko bashaka guha ubugingo bwabo Kristo Yesu, batangurane ubuzima bushasha, aharira ibyaha byabo, abahe gutangura ubuzima bwo kunywana nawe, aho atazobihakana ukundi, azobabwira ati mwaranyemeye, mwaranyizeye, nanje uno munsi ndiho ndabashingira intahe.
uri hagati yacu ushaka gusengerwa ngo wakire Kristo umuhe ubugingo bwawe utangure ubuzima bushasha hamwe nawe, duze urutoki aho uri dufashanye gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasabe mumfashe kandi muhaguruke muze hano imbere dufashanye gusenga. Abo badugije intoke bahaguruka baza imbere mubafashe koma amashi. Karibu abahisemo guha ubugingo bwabo Kristo Yesu, guharigwa ibyaha no guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, nibiticuzwa nibyicuzwa. Haleluya, roya bosaya mosandre moshaya. Haleluya, Yesu nguha y'umutima byose. Bene data, uwo muje gukurikira abahamagarira kumukurikira mu nzira yaga, ariko nawe icyo yasezeranye nuko abaha mpwemu wiwe kugira ngo abafashe guca muri iyo nzira yaga, kuko inyuma yabyo hari ubugingo. Icyo mwahisemo umugabane atanu n'umwe azokwigera baka. Ikisaba umukozi w'Imana bafashe gusenga, ariko mw'ishengero turashaka guhaguruka ngo dusengere ubuzima bwacu. Mu buzima bwacu niyihe nzira uri kurafata, niyihe nzira urimo? Mbega uri mu nzira yaga canke rimwe rimwe uricishirizamo ukaraba igitigiri nabo muri kumwe akaba arivyo bikunezera ugahitamo gufata inzira yagutse? Abari mu nzira yagutse, mpwemu y'Imana nimba yabaganirije mubwire uti Mana mbabarira, kuva uno munsi ngiye kwiyangaja gusubira mu nzira ipfunganye, inzira y'umusaraba. Reka dusenge Imana, tuduze amaboko yacu dusenge Imana. Haleluya, raya bosash nebe mai sande moka mai saya moka. Gira icyo ubwiye Imana. Haleluya, arakuzi kuko akuzi gushika nibwina mu mutima wawe. Hari icyo umubwira. Robo saya mai se debosheya desande moka rade saya. Haleluya, oh senga Mana, ndashaka kugukurikirana umutima wanje, ndashaka kukwizera, ndashaka unshoboze. Roya bosaya boka naya bosendere boshaya. Mana, shoboza kubwa mpwemu wawe, shishikare kugukurikira mu nzira yaga, ariko inzira zineza ko yishikana. Ndagushima Mana, ndagushima Mwami, ndaguhaye icubahiro. Izina ryawe rirera, ni wowe ufasha ubugingo bwacu. Turihanye ibyo twifuza sibyo bikuru, ariko icyo ugomba nicyo gikuru. Mwami Mana, turihanye ukwibona kwacu, turihanye ukwishira hejuru ukatubuza guca mu irembo ripfunganye. Turihanye imitima yacu aho yishaka kwigendera uko yigombeye. Turihanye, ariko turasaba ngo dushoboze Mana kubwa mpwemu wawe gushishikara mu nzira yaga. Roya bosaya, reka umusaraba Mana utubere igikoresho twikorera ngo dushishikare kiduhingura, tuguhimbaze n'imitima yacu yose. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndasengeye abagwaye bari hagati yacu, mu izina ryawe Mana uri Imana ikiza. Gendera Mana ibibazo bafise by'ingwara, ni wowe ubazi. Kugukwizera bafise muri wewe, bakoreko mu gukira kwawe Mana guhindure situation. Mana, ndagusenze ndakwereka n'abari ko bararira barizwa n'ikibazo bariko baracamo, biyereke nk'Imana ubatahuze iri rembo ripfunganye, ariko kandi kutazobata
kutazobaheba, kuzobana nabo gushika ku muhero w'isi. Izina ryawe rihabwa icubahiro, tugusenze tugushima mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Duhamagarirwa gukurikira inzira ya Yesu. Inzira yaga, ariko inyuma yayo harimo umunezero, harimo n'ubugingo budashira. Imana ibahezagire, izibahindwe nziza. Imana ibahezagire. Kuwa kabiri duhurira mu miryango mito mito, les cellules famille. Murakoze.